uri nka mwana nari nkigukeneye musize mu bukene niwe wakubura niwe waturutse utunyana ugiye mu Burundi nta mama wawe uzosangayo nta papa wawe uzosangayo nyoko bukwe niwe mawe wawe so bukwe niwe so wawe ububaho bakunde ubuzubabungabunge kujya bahora umbungabunga atacukuye ko mwananje uko wabonye urugo rwa so wawe abari kuzorutunganya yuroye mbega makura sabwe wagiriye inama umwana nariko ndabijamwo mwaramutse gatura inka wanje n'amahoro uriteguye kuja mu Burundi yego ugende uze wubaha umushinga ntahe wawe umushinga ntahe wawe ntazavuge ngo uvuge kuko niyo avuga ukavuga ruzosambuka makurangira mwari mwahejeje twari twahejeje nari nibagi uzuzira umunwa wo nk'ugutwi mwana Maroneta. Maru. Mushike. Yego. Mushike. Yego. Mushike. Yamuneta. Mushike. Agaseterana se wiwe agaseterana umuryango anyange wewe nyambo nawiwe aramuhanura genda wubaka urugo rwawe nayo rwose rwubatse abandi shawe nyambo anyange wewe nyambo nyambo cuzura rembo shawe nyambo anyange wewe nyambo Hello. Hey. Hano kure nta kindi gisigaye kwe. Ahubwo reka ndazirabe abana zibize mu kabati. Then. Sawa. N'akabariza nawe agashize. Mbona kenshi inzu ndagufasha rimwe umunsi wene ndabitegurira binyarutse ndagutwara ku ishuri kuko ndamusi mwitonda
ndavyikorera ariko ndagukunda nanje nankana nk'umwana unashobora bihari ko shirika kwigeza ubikora gusa akazi kiwawe Madame, d'accord, ça a été moche. Vraiment, on a fait compte. Ça sera le meilleur entre moi et ton père. C'est tout. Sheri nyumviriza ingingo nyamukuru ngaha ntiyari yo gufata aho gacushavura ahubwo ni wewe kwicara hasi ukangira inama nikiye kintu twokora kugira ngo ibintu byacu bikunde muhira ntibafise uburenganzira bwo kumpitiramwo jewe uwo twobana ko nagukundiye ingeso zawe n'imico myiza je ndakurahiye nzokwemera nimuke nje kuba ahantu batazoza kundaba canke atanamwe bazomenya uvyumva gute Sheri ndagukunda niwe baze ko nagutakarije umwanya hindukira basi please sinzi ico cyumviro tugume mu Burundi canke tuje hanze ucakiriye gute wewe Sheri je sindabizi ibyo biri kurambwira je ndagushaka wewe nabindi grand frère n'umugore wiwe je bashaka kumbera ingare erega je ndakuze please ndagusavye ntunyakire nabi soko ntunyumvire nabi gikuru n'umutima wanje sibajya please ndakunda nta muhinga w'urukundo nta n'uwarunonosoye urumva niyo mpamvu iyo umuntu akunze mureka kundi je sinoraba ubukene bw'iwawe soko kandi nukomeza urira papa we na mama bitegure nzobashimisha nzogukwa kandi ruzorubanza rw'agaciro kubera ko ukunda gukanga akwame oh uvana akagendeye kwengera nabona abagore b'ibijuju nze nkujya mugore igiye kurongwa ku mugabo adafite amafaranga agiye gukora iki bene ibiki kuja kwivanga mu miryango y'abandi mama we naratembere kwe ndabona ewe umugore w'ikijuju we none mwisho zogarukira hehe umugabo arakenye awaravye usanga ivyabo birakuraba reka kuba winjira mu miryango y'abandi burabe bikuraba uryo mugore yarize hajya n'ivyo akora arabizi nimbage kurongorwa ku mugabo atagira akazi ivyo ntibikuraba bajya barazi ivyo bapanze turabikuraba ca kwinjira cyangwa ufashe ibintu je mbona binani birananiye gupakira ndarusha
sinari nabikarikiye ariko ndadakwira je nabikarikiye ko nabanje kuramo ikigira 10 nakarakira n'ibindi mbwa ndadakwira uhora bigenza gutyo 550. Ana umwana wakuyemo Emine yabari ko hari ibintu ndushe sishobora kubikora neza gutya tumaze gukuramo aya mahera y'inzu akuramo na ya stock yo shit ndarusha n'ukuri nyarutse kugira je nakatsi transport ayikuyemo ça twahejeje Chevi uhurira koze shasha kusigira nanze ashanta kujya nabitse n'ugari ndabikarikira ngako bwawe Baby? Oui, Désolé, tu vas aller dans Merci, je vais ça. Thank you. Bye. Ah. Chérie, bagiye kubwira ntibagire kuvugana na Melise. Payway Burundi, bonjour. Ça, ok. Karibu. Ni sawa. Sawa, karibu. Yego murakoze. Yego. Sanzwe mfise akabotike nkoreramo. Yego. Maze iminsi numva havugwa ibya Payway Burundi. Rero narinje kubaza ukuntu Payway Burundi ikora. Yego. Twebwe Payway Burundi ni ishyirahamwe karuhariwe mu byerekeye byo kudandaza. Rero tudandaza tubicishije mu buhinga bwa none bworoshe kandi bunyaruka. Turadandaza amayinite y'ubwoko bwose ndetse limitere, onamobe, smart, econet wireless. Uburyo urabizi yuko tudandaza n'amayinite y'amateleviziyo. Ubu aho uzobona hose hari umudetaya wa Payway ushobora kugurira amayinite nk'ubu bukwiranye bashaka mbere turafise n'amayinite yo kutigira. Yego. Bityo rero turarisha ibiteramo. Yego. Turarisha ibiteramo. Tuba dufise amatike y'amatike adashobora kwigana kuko hari abantu babona amatike y'abandi bakayigana kugira bironkera amahera ndetse n'ibindi byinshi biracaza. Yego. Karibu rero. Murakoze.
ubu uwo mwanya wose umaze ngaho urukuganirana k'agakobwa k'agakotori iwabo ataco bafise niko kagutesheje umwanya ngaho. Ariko ndakubaza hari denda gufiti eske wewe uje mu rukundo rwanje na Melanie birakuraba none wigiye grand frère yagukuri wanyu mwari mufise iki mwari mufise iki kirazira kwivanga mu rukundo rw'abakundana twako mwajifanya bayiwaye imisi yose nama nakubwiye ako gakobwa k'agakotora sinshaka kubona ko muguma muri ko muvugana nako. Mina biheba nisame karibu muri izuba cyo twicara mu nzu yacu mama avuga mbere yo tubona Pori sana na mateleji. anapenda kama kanja kwishuri none iyo nibize kumbwira kandi mutitaraho ryagira ryarakunze nasanze ari umuntu w'amanyanga gose nubu bagumambira ngo araja saya utwaye mu buyenzi sha jarane amakenga nibaza ko hari ibintu bakora bitameze neza wabitse kuremba wabitse gabuga sanzwe ukorera benshi amugani bitumwa kona ewe nakuja nyene nakubwiye ni kesho wamuntu nyene ngaca ndakugana ngaca umuntu wandagiye niwe ego abari ba engineer dukeneye ego Baza ngaho nta kwidoga boss. Sha wewe uriwe uyu yaravyigiye sana ndabibona uzanganye nuko nafite confiance bikola umuntu abona ko yavyigiye ego Uko ngaha nzobashishije guhebuka. Jeni kachani ngaha pose. Konga waje. Eko. Ezo gusiga ntungana ikintu. Usikeke zotangira yatangira. Anje. Ejo. Cyangwa la semaine prochaine. Wateguye indobo. Uko tuzugurira kuri mail kugira ngo ukaza umuniki n'ibindi kibazo. Nyama unaretse. Bezo kabajya. Kasi. Sawa. Ndio ari inkuru tabajije ino mu yacu reka sharekaje vrema byarandeze muranyibukije nanje haje ndabarabuze kubyumva ariko vrema mucu ngasoni ingwara yagufasha banze mwiya telefone banze tubwire umugore mwiza nkawe ingwara yagufasha vrema sindabitawe je nuko dusokoreza umuntu uko mubwira iki sije mucu ndabwiye ko umugore ari watunga umugabo nta soni vrema no kugira igisheri uzatuzura greta yaratwambaye agahuzu mu bantu Oya mucu banze ndabineza nakuje gukoresha telefone banze usigure neza uranti mwandika ngahema urambwe mba mwicarire jewe nyene ngaha ni juste conseil ni juste conseil sokoza muheze hama n'ikintu tugomba gusaba vrema turagusaba kandi turabagenzi hari ico duhisha gura mu kazi ugahembwa ugahereza umugabo yo ni yanyu reka baze gusubire ndahuye na Grace mvuye ku ishuri ryari acanyagira amakuru yuyu naguye mu yabira inkuru zawe zikwiye kubika mu gatiriwari mu gatiriwari bika ibintu byiza muri puberi twumvirize gututunga umugabo wewe umva muco amahera uhembwe nifa kugura akaveni keza ikirato ciza sawa voilà akabere uhereza umugabo umugore carico
no gusa neza gerageza mu minsi uzoba washaje namaze kumera nabi baresha muco yari conseil ukaguma ubigira mu minsi ibintu bazeye urakora ibintu byose ndi wewe mu kirundi ciza umukobwa n'umwamikazi yego neza cyane umwamikazi kuva na kera narindi yaba ari umuntu yicara akoze inzara agasa neza apana gutungwa n'umugabo hamwe arengana avuga ati ujya ni mukanaka nakarabo ndababwire urukundo tumara amazi ntuzoge ivyatsi situation yanje igushikiye wowe cumuta umugabo wawe ukamuha ndabaza kamwe ntegereza gukora none amazi kibasi mu wewe nakubwira ikintu kimwe imana izoduhezagira umunsi kati imana ifashe wifashije mumaranye imyaka ingahe uraba imyaka ingahe gamu nivyo binyica rero nkunda kwibagira wewe mwebwe mumenye iby'iwanyu jewe n'ubuzima bwanje nta muntu n'umwe ashobora kumbwira ko tuzarogeza uzokwicuza ntuzotujya mu maso yacu ugutwi kumene kumva kokeje uranagurisha uvuza vuza uru aha rimwe era rimwe kabiri uru kabiri na rimwe kabiri kuri uru nigurusha uvuza rero ntwicare nk'abara twiganira twakera urabona nk'uyu mwana akiri mutoya gutya uri kuramwereka inanga ashobora kumenya icyo ari cyo kera twara twumviriza inanga tukatangura kuyiga tunganangana n'uyu ujya gusaba ibwami uzi kuvuza inanga wategereza kugabana gusumbya abandi kuko uzi kuvuza inanga waba wemewe niyo yasinziriza umwami niyo bateramire ko bari koranywa akarwa niyo bateramira ko bari ku nkono y'amasaka niyo bateramira ko bateramiye inka niyo bateramira ko barindiriye ko inkono ishya abarundi bamanye urupfasoni kuvuza bongorera kwari urupfasoni kugira ngo tuvugire hejuru kera abakobwa bo hambere ntibashobora kuvugira hejuru ntibashobora kumva ijwi ryiyo niyo ariko arabwirana na nyina amubwira buhoro buhoro akamwongorera hanyuma ikindi urana ugiye nk'ibwami mwami ugomba kumusinziriza wategetse kuvuza wongorera kugiraho agatiro kamutwara ari ku muziki yumva ko aryohewe. Sava. Sava. Ite? Nsa? Makuri y'imisi. Meze gahini. Muramukomeye. Ego. Umuryango ni gute? Nsa. Ngo turaba turashima kweli. Nawe nsa. Ngo turaba turashima Imana kabisa. Ni ibi nibiki? Amavuta tujiste nekunda koresha umudoga ngaho nyuma kuri garage. Cyo tumanga uramutse amavuta ngaho. Okay. Uraberewe sana kabisa. Merci. Usige ufungura ibiki? Je narafungura. Ne mwino misi ufatiwe n'ibiki kumenga nuboneka? Muri misi. Kandi busy from akazi kenshi. Nashaka bikunze. Mwino misi umwakanya bwira tutera ahantu tuvugane ndafise ibintu bimo tuyage byinshi cyane kandi by'ubuzima. By'ubuzima? Yego. Byagut. Nibaza ko ari aka business wandonke. Yes. Bisa nivyo tujiste mengo abiro. Bisa nivyo? Yes. Okay. Je ko ari weekend ndafise umwanya nejo dimanche. Katufatero dimanche. Okay. Okay rero. Okay, bye. So. Munyogururesha. Inwere. Poketi. Ndova mu busore buraryoshe. Wowe rero cya gihumura ko nababwiraye. Nubonye? Ubonye? Wapi yo ni poto. Uyo yarezwe n'umugore ibintu byose. Era bukunara.
Aho n'amashishiti yambaye ni umugore mugabo. Wewe brother, wewe ko wicaye nga uvuga abandi. Wewe ufise iki wewe? Genda please. Iki nde potopoto. Ah, mon frère. No. Nde potopoto. Regana nivyo. Iziri mbore kwa. Iziri mbore kwa. We kwanza wewe warurezwe n'umugore urahuka. Icara hajya. Uyo ni patron azaza kudutera ubwoba twebega. Icara birahe. Turakora kugira ngo dutunge abagore bacu. Genda hariya nacumaze genda. Twamumenagura. Twagukubita hamwe umugore hariya wewe nasoni. Genda umese impuzu z'umugore. Abone ngereza kutwiyemerako kandi ataca amazi. Naje hariya. Mvuye umutipe nawe. Anyi nakuwe na madame. Urima no jama. Mu buzima nzocika intege kwera. Ubuzima n'ubw'Imana. Cheno bivugira ku munsi usenga na gatatu. Ku munsi. Jese nga misi yose. Sinshobora kwihebura. Karibu shehe. Sawa. Niyo neza. Allô? Oui. On peut me réveiller. Salut. Hey. Bon. Natwe turakomeye hano kwe turashima. Rero nterefone yawe nkiva ku kazi. Hey. Inama. Sawa tuzoza. Sawa. Agora vamos twese. Okay. Bye. Sawa mwaniga mwabashitsi bacu. Yego ni sawa kabisa ngo no musitwa bagende twaje kwa. Karibu cyane. Ni sawa namwe. Yego ni sawa. Amasheri. Tugiye twa Jamali. Ya nawe twa Fisto. Wariganye. Enchanté. Kazi sheri. Tujya mu oncle wanje tuje ku telefone uye. Yego. Hajye ujye turavugana yari oncle. Yego. Kamubwira ngo tuduge ngo yadukeneye mu nama rero kandi ubona atamahera hari. Imana ko bitugoye pe. Ndabo ko tubipange, foko tubipanga kugira tuduge. Ikajari akadiri na ronse. Kandi amafaranga na ronse turashaka kuyaduga ko ruguru. Amahera bararonse. Imana yarazagiye. Ntidushobora kubuza amahera yo kuduga ruguru vuba. Urazi kunyegeza kutabimbwiye. Tuyazana aho nyene yabona. Navuze ko nza kubikubwira no munsi. Yo twibagiye no ko hari abashitsi ngaha. Tubabaremwe abashitsi. Sheri. Oui. Urazi ko jewe nigeze guhagarika amashuri. Shakwe nabyibonye. Kandi yatowe bitwaye dufise ikibazo. Bivanye n'uburyo abavyeyi bacambwira amakareka ishuri. Yego. Jama Burundi niyakiseruka iramfasha nsubiza ku ishuri. Wow, nabona rero. Nuko nakubwiye urubanza rumwe rumara zibiri. Ndifuza yuko nzocari anya kubaramutsa nabone. Ke nta kibazo. Umva uko zo professor kweli.
Hello. Vipi? Wewe kuva aho wicariye muhira nyene atacu yuko urakora Hivyo zani blague kabisa tu ni kawaida tu hivi tu. Oya mali siku muhira wawe. Ngoma mbona abandi bagenda gupostira bagadepoza bakagira gute nawe genda urabe koronka ayo mahirwe. Abantu gashabumvise nta bintu by'amanyanga birimo. Mvuye mu jamana. Oya. Wona zoea maisha ya bisi, bajaji. Tigita wende polepole utafika alafu postire mu bangine. Merci. Poa bana je nibereyeho mu nyenda tuje nyene tu nibereye mu vyanje nyene ndiko ndiyumvira naje ukuntu kwagura akarere nyene bigende neza. Gusa bonne chance nyene. Merci. Kandi urakoze. We poa bana. Numva rero vuba. Ayo mashini yawe yanwaye umwanya muremure cyane. Niwayigirira amamiza jour. Ivyo byose je navyo ari naguto. Umviriza je ndo mufundi we navyo wari wantumye rabo. Ayo mashini yawe ni Bulaya urumva. Erega abafundi turabazi. Nashaka kuno gusa unjya mahira. Aha rero tutari urumva mon frère. Baziko je dukorana neza. Tutarinze kuvuga menshi 50,000. Mwa 50,000 kunzi ama mega benshi bakunda gukoresha aje ya mite. Oya hagenda umufundi ntunyingire mu kazi urumva 50,000 arakwiranye n'iyi mashini yawe. Okay, 50,000 ikanduguye 10,000. 10,000. Bariko urafyina cyane. Oya sigufyina. Je urashaka kuma 10,000 muri ku mashini akore 50,000. Nyine yasoma wewe chobora mu mufuko. Twara nta kundi twara. Basi nkongere na sensa. Ni sensa ni amamega y'amayinite. Wewe wakurabe neza. Sawa ukoze cyane. Oya ibi bintu ntavyo nemera. Kasige gacira amahera ngaha. Navyo nemera. Nzogira uko nshoboye. Hose mana y'isi n'ijuru umfashe. Byose uri kurivugana. Bibaza ko ntakumva. Allô? Hey! Inama kandi dore ko mu telefone cyane n'ibiki bari barabibwiye no kumvikana kandi ubimbwira eske byari biri gutagose ivyo bintu birakatse friend sawa kuramutsa abantu sawa merci okay sawa Shasha sinumva igituma abantu telefona none yakubwiye ko telefone yiki inama kandi urabona ko yari yarantelefone akambwira ngo tugende mu nama badukeneye inama famille n'ubu kandi ndibaza yuko hoba ari ikibazo muri famille yanyu sinzi icyo ashaka kumbwira nambara amarakene yari kumbwira nkamenya akindi abantu bakunda ataramanje muri sosiyete z'amaguru nukurishe kubona ufite ibibazo byinshi muri famille ataco ndiko ndagufasha nukuri mbabariye baba nitanga kazi Imana irahari thank you nzogenda neza byose nkubaza yuko bindyoheye agafaka yantiza
Kamtarobera. Maramutse. Maramutse. Karibu. Karibu. Urakomeye. Yego na. Natwe buke. Sheri. Mbega nyene inzu ni ya mama. Tabuze namwandikiye cyo mw'ijoro. Kubyarika iki kibazo cyo? Chamara y'inzu. Okay. Wicaye hariya. Cyanje tuvugana ndamenya uko ndamubwira urabibona. Okay. Karibu cyane mutamu. Masigaho birakomeye. Yego baraho muri Natwe turakomeye. Icyatumye tubahamagara dushaka bamenyeshe ko twari tutagorana nicyo gituma tutari bwari kandi murabizi ko twara turabizigirwa mu kuriha tahora ducenga itariki yo kurihirako ariko ubwo rero ko twari tutagorana bashaka ko turabasaba imbabazi twihanganire ni byiza nafashe ingorane ndafise ndabategereye aho tubaniye imyaka 5 yose nta nahamwe nigeze mbona murenganya tariki ubu nako mubimbwiye bagiye kugerageza kwihangana kuko mwamye murabizigirwa kuvuga ndabizeye ko muronse muzondonsa ibyanje kandi nzabashimira n'ubu murakoze cyane kubimenyesha murakoze na Chérie. Oui. Uvuze? Namaze gushika. Aranatevye mbere je ndatanguye kwiyanuye. Ndamurindiri. Arabizi ko ndi ngaha. Uti? Ntakizovamwo kubera none ubu namaze gushika ngaha n'uco ubimbwira ivyo ndabirindira ndavyemera ndabibonye sawa turasubira bye bisous. Ndashitse. Karibu. Stari. Uriko ngwa amazina makino niyo. Bakuzana mu vinyo amafaranga agenda yafise. Ndamusa kwanza turabisubiramo mwenyewe. Bakoze ubwira icyo ufata kwanza nimba ari mu vinyo uvuge bakuzanire amafaranga ndayafise. Oya, nta mvinyo. Wari usushaka mbwira. Oya, amazi no. Changi fan. Ena yambu ni kero none. Yambu. Yambu. Ya. Na mabizo. Aricho. Ego kiriho. Ndamutirakeneye ku bantu. Ego kabisa. Sako bembwira nande hatu. Tani gahunda n'umusimba yabaye kema bafite ibyishimo nangere. Ego kabisa. Bienvenue en Afrique. Bienvenue au Burundi. Au pays de lait et de miel. Est-ce que vous allez chanter avec moi? Je vais vous enseigner comment on chante. Bienvenue en Kirundi.
nsiguriye mbwira nuko nashaka yuko uwo mugenzi wanje abushitse wa hafi nimba ico nkeneye kuri wewe agishikiye ku nimba tuja kuri je no gufasha ndakigufasha mugenzi wa hafi ni ukuvuga iki tobora ibyo ushaka kuvuga ibyo udashobora gukora wewe nze nkabigufasha cyangwa ibyo udashobora gukora jewe ukabimfasha icyo byita ubugenzi ndabona ko umugabo adakora ari we byose ibyo bintu byose ndabyumva turamamagana kandi James uswe n'undi munsi mwamenyereye abamara n'abakobwa bose b'ibyige n'abagore bose batagira uko bamera kandi abona ko ndagwaye ikofe nuko nyene nkiziba abona ubuhinga bugezweho nka Unitash na EcoCash baheza sibyo gusa abakunzi b'amakuru agezweho imyuga amafilime amadesanime eka n'ibindi mubandanya kugura amayinite bitabaguye bitewe shaka no kuvuga jewe abagabo batagira indero shaka ntesha umwanya nk'uko akaza ngo tugende ndafite ama business yo gutonza abagore b'abandi niyo ama business abizi ngana baona mani babarire gusa ariko natukana gusa ndababaye mva mu mutwe ko biri kose bajya abagenzi banyu Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez très bien? Êtes-vous prêts? D'abord, je vais vous présenter l'entreprise qui a organisé ces examens. Ce sont deux entreprises, qui est Soconi et UBC Company. D'abord, je vais vous lire le règlement de l'examen. Primo, l'examen doit se faire dans la transparence. Deuxièmement, la correction va se faire ici même. Troisièmement, le candidat qui sera retenu sera communiqué d'ici dans une semaine. Au cas où il est empêché, il sera remplacé par le deuxième. Il faut mettre ça à la tête. Signalons que aussi, sur cette place, on a besoin d'anciens candidats. Alors, sur ce, j'aimerais vous informer aussi que celui qui ose regarder d'ici à côté à droite, il sera directement, pas question même. Vous pouvez dispatcher l'examen. Et bonne chance à tous. Hein. Merci.
Chance. Sa. Washington. Yego nashitse. Karibu. Yego. Naone madaba ari chumba kaitegura. Ahubwo reka ndamamagara. Sawa. Wamwana twatetse. Sans karibu. What? Sheri tutigeze imbere. Nanje kubikubwiye. Rero tubagiye ruguru. Ndashaka ndagusigira muri sokoresha ko tushagutera. Kandi tugiye kuri abavyeyi. Nawe nakubwiye. Utari wabimbwiye ngere ndabukumbuye na. Nacho. Kindi gihe tuzajyana. Sibyo sheri manje wihangana. Nakundi. Abana mana shika bibondo mahoro 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 iminsi myinshi turakomeye no kuri yego ni mushiki yamuneza bibondo mahoro 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 yamuneza yego turandara ubu tambanyere muturembeje bavyibushe naho biruko tubakomeye no kuri ubwo kweri mushiki uko kwiza zana zana Oya, mushiki emwe iminsi myinshi mutama uba turaturembeje ntitugitambuka dushaka no kwirembo ego okay zana Twari twakumbuye. Iminsi myinshi. Ego. Ashaka gwa kararyoshe. Ego. Ije nakikanyire mwana. Nakikanyire. Ego. Imana yafashije karakomera. Ego. Ngaho mushamutubwiye iyo mwahora. Iyo bahora no yumva ko ndamubwira kugira no hanyuma ntazosubira. Eka. Ndazi ko umwana wanje nkunda atorera kumfasha bishoboye no kubika. Ziratahuse. Wabonye yanga ibona asha. Yemwe mwako nziza gantu. Ega mutamara araragira nawe yabigira. Aga yanga yanze nakunda urasivyo. Urasivyo.
Odi. Karibu. Akoze. Ngo ndamutegereze ngo mu ndawe na izo soni zawe. Ngiye bakari. Sa? Ndinzara gatete. Ego. Karibu nga. Wakoze? Ego. Kukereba. Sawa. Abandi bari. Yusu bari ngenda bamagaye. Sawa. Ndakura. Ariko akanu ubwo ndagafata. Ndigera mwumva ntera induru ngaho gatunga. Kaze. Yo. Amahoro. Bravo. Kaze. Mushi. Reka. None mucuye inyana we. Ucuragenda aho mu gisagara uraherayo n'umugabo wawe. Ivyo ntuva ko ari bibi cyane no guta abavyeyi ukareka kuza kubaraba. Urabuko bamerewe nta no kubaza amakuru yabo. Uko byukuri wari ufise urukundo rw'abavyeyi. Marume. Uyu mushikanje avuze uko. Nimubareke n'ubuzima bwabo. Barondere. Ntimugume mwidoga ngo ntibafashe umuryango. Kumbure. Ejo canke hirya yejo. Umugabo nawe bikagenda neza. Azoza kubafasha. Kandi n'uyu mutima yagize kuza kubaraba nuko bakunda. Daba nk'ubu arababaye kandi ari gushikira mu munezero. None ko wiyagaza kwiruka bandanye uvuga. Aha ndiko nkubwira ukuri. Umugabo we ntakaza afise uko igihe byagenze neza. Ubuzima buzobandanya kandi n'umuryango azobaha ico mwifuza. Abo papa na mama uri no mu ngo nababwira. Mwana shimwe. Akoze mama. Karibu. Mutuze. Yarigeze kushaka kumanya ko hari umuntu wiwe azoshaka kutugenda naho ibihe byari bimaze kuba byinshi. Nitwa Bienvenue. Intama uyu n'umugenzi wanje mu kirundi kiza n'umukunzi wanje dufitanye imigambi twarahuye usanga n'umwana afise indero yarezwe runtu indero yahawe n'abavyeyi ndamushima turicara turavugana ukungene twobana hama cambwira ati ivyo ni ibintu akwiye kuza kumenyesha abavyeyi nk'uko kuva na kera vyamye bigenda ibintu byose tegezwa kubikisha mu bavyeyi bakavyumva bakaduha n'imihezagiro. Yego cyane baza ko twebwe abavyeyi dutora intambamyi dukora intambamyi kubera mwarahuye n'Imana yabahuje ariko nko wabivuze hariho imico y'imigenzo y'ikirundi urabizi twe dukeneye gukora ibintu bijanye n'amategeko y'igihugu hama tubahezagire turashobora kuba intambamyi yanyu. Yego murakoze cyane mutamu akoze kuduha ubwo burenganzira hama vuba nyene tugiye kubishyira ku mugaragaro
ndazi bizogenda neza. Murakoze cyane gutwakira. Mama, ese ni cyiza. Yego mama. Bon. Mugume witwara neza nyene, mugume witwara neza urazi yuko urazi ko abakobwa agira barongogwe bahera n'ibigeragezo byinshi. Ibindi asa gusubira ku telefone sawa. Ubu rero urataye akazi uje kuganira n'akagakosho k'agakobwa umenga hari cyo kazokumarira. Muragoye. Nuni nakazi gatwara amasanga. Wabonye kajya kazi rero uyu ko ari wasumba kajya kazi rero. Kuganira n'abagenzi mu madiri yanjye. Akazi n'akazi navyo kuganira nabo bavuga. Nuni ngire gute? Nuni grand frère je nakazi nako ndakora hajya turi kumwe. Ndabuha nyine. Sheri nawe kweli. Asante kumbuye muhira. Sheri wewe nda kandi ukuze. Kavuga je ko ntinyimvyaje. Mzina ukaze. Ya kweli. Kwa mwingi cyane. No chance ariko. Murarushe. Twende dufate kayaga shikira. Yasho turarushe. Nyota izuba. Urugendo ni rurerure rwarurerure rwose. Rwabereye kusha. Mwasanze bakomeye. Yego bose barakomeye bameze neza. Ahubwo mwebwe ari he gafiti wanje? Araryamye. Turagusabye ikintu twofungura sha, sibyo? Nikanze kuraba. Kwitahura icuri niyo ntango y'ubuhizi bw'iterambere mu buzima. Navuye he? Ngeze he? Ndiko ngana he? Muri make ndinde. Urumva? Rero ibi bintu ama complexe mwishira mu mutwe ngo mabagiye kubera nize génie civile cyangwa kubera nize ibintu kanaka ngo ndindira ko kazi kazoze mon frère. Ubukene ntushobora kububwira ati ngo bamurarindira umunsi nzoronka kajya kazi abariho muzogenda. Oya. Umugabo arangwa n'ibikorwa n'icyo wimariye n'icyo mari umuryango. Icyo no gusaba uguruka mu mutwe ukuri. Hama rero bya bindi nibi wa mugambi nani nakubwiye urumva. Nkari iwanyu hari uvuka. Urabona hajya turashobora kuronka ikibanza cyiza cyo korora ingurube. Urumva? Ndabimutera ni sonera. Oya ndabimutera. Ni sonera. Ani habaye. None wakiti. Uwo mugore wawe numuzi ko ari ngare mu rugo. Nimvira mu rugo simvira mu gihugu. Awe tuzobonana uri inshuti yanje ndaza nzogukura. So. Sasa. Sigara amahoro.
imana yarampaye umugore nkawe nanjye ndagushimira imana yampaye umugabo w'igitangaza ntusubire kuvuga iby'akazi sibyo mana yakuba kandi ukadusokaronka sibyo sisubira kuvuga iby'akazi uri sire okay ari mwisange n'ukuri yego yaje mwana ndabiyumvira ko byoroshe cyo mukora musenga imana hanyuma ikindi naco mwagomba mufatanye mu nda urugo ni babiri mwirinde amatwi y'abangushi umuntu wayirimbye ngo wagiye mumubwira gatatu caraduka induru azoza urumviriza hirya no hino henshi n'ingo zipfira ukuri jewe namanda mubwira ibyiza nkorera nzobimushimira reka kumushimira sukura uramwereka urwo rukundo nawe ariko arakwereka uyu munsi udakora umunsi wakoze nawe ntuzoca utangura kuvuga ngo ni uri umutwe w'urugo wenyene utangura kumwereka ko nawe ataca amatsi ahubwo uramwereka yuko mwuzuzanya kandi abantu benshi bica na complexe ngo jewe urabona ngo ndi umugabo ngo ariko sinkora yagira akango aransuzuguye yagira kariya urumva akantu kose ko udakora ugaca ubona umengo ni akantu kanini ariko si ubifata nyine nk'ibisanzwe mukuzuzanya ukarindira nawe ko imana ikugurira imiryango Oui. Al? Sa? Abashitsi? Okay, ndaje nanje ndigaha ndashitse. araje ni sawa twari ko turavugana nti hajya bavuga ngo urugo ni babiri abo babiri rero batuzuzanya ngo umwe wese abone yuko icyo ateza gukora ariko aragikora niho hava iyo complexe ndagushikana n'ibintu sava Misi myinshi ego umeze neza ego cyane sana seri Ufite umutanije murambwira isagarara bitse uteguje nk'ubukije biragoye ucungura n'akagurane kana ugasigara uvuga ati none ngo narabivugiye nicyo gituma twababwiye ibintu by'amayero nari kubarindira karibu cyane murakoze yanacu yatwakiriye vraiment ni wowe hino samanira kids ni jewe twagira tubamenyeshe yuko ari mwe mwatsindiye ikibazo cy'akazi yes ariko kandi turasaba yuko mu masaha 48 mwaba mwamaze gushika yego mutabishoboye ukurikira gira kabiri niwe acagira ayo mahirwe munyaruke rero thank you God rakoze mana shiri ndarusa akazi thank you God Nanza kumukisha muri iyi nzu iyi ni imigisha gusa urakoze cyane Thank you God
ubona ko wishuwe Sorry. oya ntaco nimihezagire banaye cyari kumeneka Imana icyubahiro. Amen. Nitwa bana? Mwebwe katubereke Oui. Bonjour. uyu ni umwe muri babandi batsindira ikibazo. Yego. Ok. Ni wewe? Niko ndaraba. Nako ndaraba dosiye imeze neza. Ni ukuvuga ko rero guhera ugiye gutangura akazi muri rino shirahamwe. Kazi turisanze ushikiye mu bandi ni ishyirahamwe ngaha dufise abakozi batari bake nizera yuko kuko tunabibonye muri dosiye uje ufise ingufu n'umwete wo gukora uzoheza rero bitwereke hanyuma kandi natwe tuzoheza tugukurikirane kandi urumva na felicitation urumva urabona ko wacaga muri benshi cyane ndabashimiye cyane sawa usigara amahoro sawa yego. Salut, bonjour. Mwaramutse. Karibu. Nje kubereka umukozi mushasha. Karibu. Aha ni muri service de finance. Bajejwe ubutunzi. Karibu rero iwacu. Wiyumva amahoro? Wiyumva amahoro? Icyo mutazotahura muze mubaze? Yego. Karibu kandi. Nzi ndanezerewe gukorana nawe. Amina. Yego. Sawa rero. Okay. Nanje ndiko ndabandanya mbanze muri ibi. Ndaza kuza tuyarake. Kazi keza rero. Yego mumwereke. Yego reka mbandanye kumwereka. N'abandi.
Twice. Chérie, il est quoi là? Chérie, gute ushobora kuja gukora imodoka tutarakora ibyo twavugana. Oh my god. Ibyo ushobora gutangura kugura imodoka kandi twavuganye ko tuzotangura kugira ngo tuve muri ibintu byo gupanga nawe ntabyo wumva. Non chérie, come on. Ibyo twavuganye biba bihari kubera tudashobora kubikurikiza. Je ntabinubwira nari nkeneye kw'imodoka utegerezwa kubanza kugura inzu tukava muri ibi bintu kubera ukunda kuba mu nzu z'abandi. Sinasiye ko twakwimukana ariko ubundi imanza utari kwanza gutungashe ndagushimiye ku by'uko byiza wamure ndazi ni byinshi twavuganye amaproje ni menshi ko musa akazi n'ibindi bizoza please 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 babe please this is for you. What's up? Karibu Fremana ndagukumbuye from. Agize neza kuza ngaha bari mu kinisi shawe kwa mpebye. Uraba. Bari kuranyumviriza. Uti waruvuze? Ati wagize neza kuza kundaba. Egusha. Misi myinshi twari twarahebanye. Oh Yesu kamatse uzo. Ça Tazumba. Yeah, ecco. Ma offert une voiture. Okay. Amahera ya mbere aronse gusa cyangwa urimo kuribaza. sawa shakse umugabo agukunda kwitara arankunda prema cyane abandi none barakomeye ni sawa hama jewe nagira cyo ngenda uragiye n'amazi nakuzimanya kwitara ya urakoze ntacyo wakoze gareketse ariko ndakubaza ikintu no murasha kumbwira ikintu umariye wowe umajambo make uretse kundi bareba mugura imodoka mbiriza rero ndakubwira ikintu kimwe umenye bajya rugomeye kubishinga bo nimba babaye hariya bo barapanze ariko je naraguze urugo ndubaka inzu ngiyi ndiko ndayimarira uriko imarira he tuba mu ishantiye ndakubwira n'ikintu nkene divorce nta n'ikindi aho bigeze nkene divorce twahukane tuvana amahoro uzobandanye n'izo nkumi zawe ariko ico womenyaje inkumi z'i Burundi zose n'abagore mu Burundi wowe ntabwo uzokwihereza mushobore ihangane kabisa Sawa, mpe mtoto wako, mpatie mtoto hizo franga, mpatie milioni 2 atafurahi, hamna tatizo. Mpatie. Sawa. Okay.
ibintu byanyu nta kirimo ukuri ibintu byose tuma amazi bijyanye n'ibyo twari twarasabye ariko umubwira yuko twagerageje kurondera abahinga buriya yabikoze ubwa mbere twavuye tumukura tuzana ubundi ubure twarakoze izindi muze zimeze neza secrétaire izi ngira mu ushobora kuraba mucamona zijanye na iwacu turafise abahinga dukoresha abantu babyize kabisa n'abandi baraduha amasoko kubera ko turafise abahinga bazi kubikora neza amafaranga tuyaca kabisa tuba twarakoreye kijana unajua fasi gani tumewahi kumanya Warabuni kuna ghorofa niko najenga huko kubwa sana ni wewe unafahamu nashaka engineer wanje abatanze abasigurira cyane cyane ibyo by'amakorona bagira bahindura sasa wanaona hii ghorofa hii mchanga yenu nimepata ni mahali pabaya sana hapa kuna maji lakini unaona hapa nimeona kama nyumba anajalieka hapa sasa ndio nikajaribu kuweka hii ghorofa hii sasa hii ghorofa inaweza kushare hapa kabisa. Félicitations. Merci. Urabona yuko marché twarayitsindi baradefanze neza vraiment ijya plan warayisiguye neza urabona twaciye tugira n'Imana dusanga mwari muzinanye n'ujya boss ubu rero baraduhaye marché kandi ni uzoca ugenda hanze ego uzoca ugenda kwikurikirana hanyuma uzohite urasezera uzogenda usezeye madame n'abana bose sakana kamwe ni kamwe urumva uracashushe niwe washikayo nuzohavuja mu bandi ubundi tuzoguma tukurikirana umunsi narushe rwose wabonye bizokorohera wabonye bizokorohera in fact bose ameze neza kandi cyari ikintu nzakubwira kandi kizakuryohera Sinzi ko kizakuryohera hari umu engineer mperuka gusubirira nimba yarihenze urumva yarakoze plan arayicurika je rero ntabwo yakazi narayibonye cyane ayikosora rero unagiye mbona bayinzanira kandi acabaye bugyashaye indanya kabuse bourse yo kuja hanze non mais tu blagues ariko naho uronse bourse ndababaye ariko njyewe mbabaye masheri amara ngiye gukorera simake wera ubuzima bw'ejo sivyo none amahera ni menshi ndabyumva mugabo beho bavyumviye kwiki mbeho bizogenda gute je rero ikintu nari nimviriye ntabyo kubakisha ntabyo kugura ibibanza tuzogura ihagaze tuzogura ihagaze inzu yacu sheri hey oya uri sûr kabisa
amahera bagiye kuguha ni menshi sheri. Erega hariyo akadeni nari nasavye size ko nayo anyibazuma amahera azoba akwiye kandi hariho n'ayandi azosigara. Mpari sawa premier ministres. Mwana ngiye guhezagira. Sheri dushima Imana n'ukuri. Twari dukwiye gushima Imana vraiment turagushima Imana ku byo wakoze. Amen. Karibu mwe muricara ngaha kubera mu nzu bijya. Amareo je nakumanike bantu be. Uragiye? Ego. Nimari semaruka. Oya jiko hanyereka. Sawa mwanze neza kamwe. Nakoze sawa hanyereka. Imana bahitsa. Amen amen. Sawa rero. Sawa sinzinze ndabaherekeza. Yego. Hama rero burya. Bamutama nibo bari bandungitse. Ndabaho mwimukiye. Kugira hama nabo nzobazana. Yego. Karibu. Hanyuma dusigaye tuba natwimukiye mu nzu yacu twagutse. Murakoze hama ngo yambu abari ya ruguru. Ndabakumbuye. Mama wanje ni gute? Arakomeye bose. Yego. Nakajya nibo bamfashije kukegeranya ngo ndabazanire. Bega umushinga nawe wanyari he? Yasi hari. Aza kuza tepsi. Yo ndashaka kumubona. Sije mbona araje. Araza. Tatete gusa. Bamubona. Hamwe muguma mutagata musa neza. Turabishimiye Imana kweli. Habura kubishima. Melanie. Vite. Makuri imyaka. Imyaka myinshi. Yego. Melanie ni wewe? Yego ni jewe. Biri gute nawe? Tenda Imana. Waratakaye? Ubuzima. Ahubwo reka twicare tuvugane. Sawa sawa. Melanie. Melanie, shamizo nkuru rero. Kuva cyagiye byabaye. Ushiku. Kuva cyagiye. None nta nimero ziwe noronka ko nari ndamukeneye. Inimero? Yo, inimero nivyo ukunda. Ahantu ari telefone iramugora cyane. Okay. Nabonye yaramaze kuba neza vraiment akarongera akazi. Oya, ni ubuntu bw'Imana ngiriye. Okay. Ngiri ibintu byiza rero. Sawa.
morale. Ni hatari. Ibisanzwe ndaza kwirabira. Asha. Byarase kundi kureba muraba bidasanzwe yareka. Ariko uzomenyera yo, ariko uzomenyera bigoranye sha. Biragoye. Oya nyene aratombe ko afise agahungu kazora kamu koroga nyene kaza karamusanga. Tuzaracishamo aza kuturaba abantu basubira. Muri izo twaza. Ni sawa na ntumva. Sheri mwaza kwitegura. Yo, sheri. Masaha yagiye umwanya wanjye. Ndaje kwitegura ndapira natwo. Nyarutsa witegura ibikenewe byose. Tugende. Amasanga indege yansize. Oya, ntibisiga tugende. Nare nambaye ibirato. Oya, reka kuvuga ko yo gusiga. Ufite passport. Sheri wihangane rero sibyo singiye guteba nzogaruka sibyo none. Okay. Merci. Oh, très vraiment. Mon magasin. Merci, Michi. Pas quoi faire. Hi. Hi, babe. How are you? I'm fine too. Come Yego. Now. Gwembe musane nyinshi. Hasi nubwo ridirisha ha. Yo, mbebe wanje arumira ha. Urabona hajya hahora kamera ngaha mu cyumba nababwira bakure ko kubana bagome bandaba bazosi. Wereke bakuraba. Bazo baragusurveya. Wow. Hey, yamaze kuryama frame. Yarindiriye ngashaka kuvugana na papa. Tiro rya mutwara urabizi. Okay. Nane nagishasha hiyo. Ashakira hari nyene. Tubibona nyene ko mpazi. Wow. Ibazi ibiyungu bibiri sha. Oh my god. Marigomeza ke. Chad.
byose yaza arabishira ku izina ryanje byose na parcelle. Umugore wanje ni vyose kuri jewe. N'inzu naguze bitagenda nta na kimwe coza gisumba urukundo ndamufitiye. Vyose mfise nabironse kubwiwe.